Imvukira zo ku mutumba wa Muganza zone Gwegura komine Muruta mu ntara ya Kayanza zarishikiye kuri uyo mutumba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22 Nzero umwaka wa 2020 aho bari bagiye gufata mu mugongo no gutera intege abanyeshure abavyeyi abigisha n'abarezi bo kuri iryo shure shingiro rya Ecofo Muganza. Nyandwiribe umwe mu mvukira zo kuri uwo mutumba wa Muganza zirangurira imirimo yazo mu zindi ntara akaba yaraboneyeho akaryo ko gutanga inyigisho kugwaruka zijanye no guhanahana amakuru ivyiyumviro no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Imvukira zo kuri uwo mutumba wa Muganza zikaba zaje zitwaje agakemanyi aho abanyeshure babaye abambere baronkejwe amakaye n'amakaramu. Ubuyobozi bw'iryo shure bukaba bwaronkejwe ibitabo mfashanyigisho impapuro n'ibikoresho vyo mu biro. Abana biga kuri iryo shure barashikirije ingorane bahura nazo nko kubura abarimu, ubukene bw'ibitabo n'ibindi. Ini nahatswe mediatrice. Mediatrice wiga mu mwaka wa kangahe? 7e. Ufise imyaka ingahe? 16. Kw'ishure abitora? Yego. None nka wewe ku bwawe nibihe bibazo ubona ngaha kw'ishure wifuza nk'umunyeshure botorera inyishu kugira ngo ubumenyi bubandanye butera imbere? Nifuza ko boduha agasima n'ibitabo ko dufise ibitabo bikeya. None abandi bana babanebwe ubateye akahe kabo? Nabo bita imbere mu kwiga nabo bazokongereza pourcentage. Nk'abarya ba Samara canke basiba kw'ishure ubahanuye iki? Bazoza baraza iminsi yose badasiba. None nk'ubu wewe urangije amashuri wifuza kuzobiki? Umushinga amateka. Ndega urugedezera. Ndega wiga mu kangahe? Wa gatanu. Waronse agashimwe kubera wabaye wa mbere? Wibaza ko wagize iki kugira ngo ushobore kuba wa mbere warushije abandi? Naritsinda amandaronka amanota meza. None iyo ugiye muhira burya mama abavye ntibakunda kugutumagiza ukabura akanya ko kwiga baraguha akanya ko kwiga. None ubunye urabona yuko uzohava uduza umwimbo w'amanota mu gice gikurikira? None abana b'ibinebwe canke basiba canke bashaka guheba amashuri ubahanuye iki? Bagira umwete nabo bazobaronka amanota meza. Ego no musi imvukira zabagendeye zo ku mutumba wa Muganza none uzisavye iki? Ku bintu tubura nk'ibitabo intebe bazoduterera turonke nk'izindi nk'intebe zikwiye n'ibitabo. Abavyeyi barereye kuri iryo shure cyo kimwe n'umuyobozi wa Ecofo Muganza nabo nyene barashikirije ubukene bafise na cane intebe kubura ibitabo n'abarimu utuzu twasugumwe n'ibindi. Nitwanda barushimana Denise bakuru mutumba wa Muganza niho nubatse. Urereye kuri rino shure? Yego cyane. None iri shure mbega ryavuye mu maboko yiwanyu ni mwe mwagiyubakiye? Yego cyane iri shure ryavuye mu maboko yiwacu ni twebwe twagiyubakiye twamviriye umugambi w'iterambere baravuga yuko ku mutumba ho kubakwa amashuri dusha turatoza amafaranga abanyagihugu dusha turagura ikibanza hama turubaka ico badufashije komine yadufashije ibisakazo n'agasema gakeya mugabo murabona ntiriheze gusiga isima. Ego none abana banyu nta ngorane bafise mu bijanye no kwiga abarimu barakwiye ibikoresho birakwiye? Oyaye abarimu ntibakwiye harimwo abakutsa kivi. Leta idufasha kuriha makeya nabwe tugaterera igihumbi. Urumva naho bakwiye bamwe urumva n'abayitanga badahembwa. Ariko bwe tugaruka tukabahemba. Ndikomana Sergio nkamvuka ngahi Muganza. Ego usanzwe urereye kuri rino shure? Ego ndaharereye. None urashima ivyigwa n'indero baharonkera? Nuko ndabishima cyane gose bimeze neza. Ego ntaco uvuga ati izi mvukira ko zaramutse zigendera no mutumba ikombure n'abajeje intwari cyo bofasha? Ico nobanza gushima icambere nuko batugendeye nukuri nikaze twabishimye twanezerewe. Hama rero ico noca nongerako nuko iyo baje bava bodusabira ku ikomine ibi bibura nkuko bavuza agasima urabona ntigakwiye. Hama ko dukaca turaba neza bakaturabira neza yuko aya mashuri abura atatu tukayamarira nayo nyene bakahama burya amatafari arahiye aho hiyo tukaca twongera ko leta tukubaka ibyo birasi bitatu leta ikongera igasakara. Nitwa Yamuremye Anatari ndi umuyobozi w'ishure rya Muganza Ecofo Muganza.
Ega iri shure ryatanguye ryari? Ryatanguye mu 2013. Ego mufise abanyeshure bangana iki gushika kino gihe? Abanyeshure hatanguye 605 hasigaye 583. Ego abarimu barakwiye? Oya ntibakwiye kuko harabakutsa kivi nabo umwanya n'umwanya haraho bagenda handi gaje usanga ishure risigaye rigaragara. Harabakutsa kivi gusa nta Harabakutsa kivi 5 n'abigisha 7. Ego mbega ingorane muhura nazo kuri rino shure nizihe? Ingorane duhura nazo nizo nyene zo kubura abigisha kuko umukutsa kivi agiye bisaba ko nteranya imigwi umwigisha rero agacarengerwa n'igitigiri. Hanyuma izindi ngorane mfise ni z'ibitabo na cane muri 4e cycle kuko muri 4e cycle nkoresha ivyo natiye kuri ndi shure umwanya n'umwanya rero bo binyaka nta gitabo na kimwe rero gihari muri 4e cycle vyaba ivy'umunyeshure vyaba n'ivy'umwigisha turi yaranje. Hanyuma ikindi naco hariho icigwa c'ubuhinga. Ico cigwa c'ubuhinga bisaba yuko haboneka ordinateur nubwo hoba ordinateur portable canke tukaroswa amatara kugira bikunde yuko iyo ordinateur ibonetse ikoreshwa navyone vyofasha. Hanyuma rero intebe nazo dukeneye intebe naraharuye mfatiye ku gitigiri casanga nkeneye intebe 113 kugira ngo abanyeshure bicare neza kuko hariho ishure rimwe narinze gukoresha umwiyaranjo ndaraba ukuntu biyaranje barafabrika udutebe mugazo intebe ntiziri adequate yuko umuntu yozikoresha. Ego uno musi imvukira zaramutse zigendera rino shure aho zatanze imfashanyo none kumvukira musabiki kubajeje intwaro musabiki? Kumvukira twebwe turasaba babandanye baturondererana cyane ivyo bikoresho kuko ikibazo c'abigisha coco tugisangiye ari nk'igihugu cyose babandanye badufasha muri ivyo bikoresho kuko leta aho yarungika ibitabo vya 4e cycle yabirungitse une fois pour toutes ntirasubira kongera kurungika ibindi no kuvuga havutse ishure havutse 7e kw'ishure kanaka umuyobozi aniwe yiyaranja nk'ubu wonya tugira tuje mu mwaka uza tuzoba tufise 8e rero nta gitabo na kimwe dufise ni kuvuga rero nibagume badufasha gushika mu mwaka w'9. Waserukiye imvukira ahamagarira abanyeshure abavyeyi n'imvukira bo kuri uwo mutumba kwijukira indero ryo soko giterambere. Umuhanuzi wa musitanteri muri komine Muruta ajejwe iterambere akaba yarateye intege imvukira zo kuri uwo mutumba wa Muganza akamenyesha ko komine na leta bafise umugambi wo guteza imbere indero harimwo n'ishure shingiro ekofo Muganza ko mbere hari n'intebe ziri mu kuronswa amashuri amwamwe cyo kimwe na ekofo Muganza irimwo. Nitwa Pio Nimubona ndi umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ubutunzi iterambere no kwegeranya ibiharuro. Ego bavuze ikibazo na cyane c'abigisha bongera baravuga ikibazo kijanye n'ibikoresho no kuvuga ibitabo n'intebe mbega mwebwe nka komine mugiye kuzofasha iki? Kubijanye n'ibikoresho twebwe nka komine turabandanya tuvugana n'abadufasha mu iterambere kugira ngo ari byo bashoboye kugufashisha komine canke amashure bafashe ariko natwe turafise imigambi itari mike twategekanije mu gitabo ca komine c'imyaka 5 citwa PCDC. Muri ico gitabo twatekanijemwo ibikorwa bitari bike tuzorangura ku mashuri bya bijanye no kubaka ibirase kugira ngo abana babandanye biga barankaho bigira byari bijanye no guheraheza ibirase byubatswe na cyane murabona byinshi byubatswe n'abavyeyi twatekanije rero imigambi yo kuzobiheraheza turacarondera uburyo hirya no hino ubonetse tuzorangura ibitari bike hanyuma twarantekanije kandi kubijanye n'ibikoresho kurondera intebe ubu muri imisi ya vuba hariho umugambi duheruka gutanga muri conseil communal kugira ngo iwemeze wo kugura intebe zishika 300 tuzotanga mu mashuri. Ivyo byose nibikorwa tuzoba turiko turakora kugira ngo tubandanye dusahiriza. Nyanduribe asanzwe avuka kuri uyo mutumba wa Muganza akaba hejeje ivyigwa bijanye n'amahoro mu kigo PPA Peace Practice Alliance afashijwe n'imigambi ya The Pollination Project
na Efrat Institute. Yari twiganiye icatumye yiyumvira gutera intege iryo shure. Nitwa Nyandwiribe, nsanzwe mvuka ku mutumba Muganza, komine Muruta, intara ya Kayanza. Hanyuma nsanzwe ndi mu mugwi w'abanyeshure barangije ivyigwa bijanye n'amahoro kuri PPA mu mwaka wa 2021. Igikorwa ca mbere gishingiye ku guteza imbere igisata c'indero, kubera ko igihugu kidafise incabwenge nticigira gitera imbere, kandi ayo mahoro nyene aboneka iyo mu mutwe huzuye, hakuzura ivyiza, aho umuntu ashobora gutahura yuko ari umuntu afise ubuzima, akabwirizwa rero kumenya kwitunganya no kwitunganiriza ibizotuma kazoza kiwe kaba keza nkuko nawe avyipfuza. Ubwa kabiri twaravye ibijanye n'iterambere, twigiye hamwe n'imvukira, turi kumwe n'urwaruka ruri mu mashure, turi kumwe n'abarongoye intwaro ku mutumba, turabira hamwe nibiki vyofasha kugira ngo twishingira akazi, kuko aho abantu batagira ico bakora nta kindi kihaduka atari injyane. Ahari injyane naho umutekano urahungabana, amahoro akabura, abantu bagaturatura, bakangara, hakagwira abantu aho nikora, hakagwira inzara. Ivyo byose navyo bikaza bibangamira amahoro. Ni muri iyo ntumbero rero tuvuye ngaha dufise umuganda wuzuye w'ivyokorwa kugira ngo kuri uyu mutumba wa Muganza dushobore kwishingira akazi, cane cane urwaruka rutagira ico rukora uyu munsi nago rushobore kuba mu bafise ico baterera mu gisata c'iterambere. Twinwanishije rero n'ivyo bijanye n'indero, bitugeza aho dushinga umugwi w'indemesha amahoro ku mutumba uzoheza ugashira mu ngiro imigambi rero izoba yashizwe imbere, ishingiye kuri ivyo bagiye baradushikiriza, bigaragara nk'ivyofasha kugira ngo iterambere n'ivyo bijanye no kwishingira akazi bishoboke kuri uyu mutumba. Akaye kamo motera abavuka mutumba wa Muganza, eka mbere n'abajejwe intwaro, no guhaguruka nk'umuntu umwe, ntagire n'umwe asigara inyuma. Ibikorwa vy'uwo munsi bikaba vyasozerewe no gutera igiti c'urwibutso rw'amahoro kuri iryo shure shingiro Ekofo Muganza muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza.